agitunga bene izo nta muntu agitunga bene izo aka telefone gatoya amarezo man abari migisha imana gatoya amarezo ko umunsi mukuru nube jam imana kwereke ngada we urabona kari gatoya kako kovamwe amahera noju umwaka nako kandi kubera ingenda kwereke oya jena na kwereka abana za kwisoko iyi waruti kirutizo nini to za kwisokorora wagiye okay hama ngushaka gutongoza toka na gutongoza bya nandi ya mudemu ndamugwaye ya mudemu nani ndamugwaye kukurusha kandi gihe jenza mutongoza ari maze tera yeme gwawe jewe nyine umutongoza ujari mwose atemerga amanzi mara muyicaye kandi bana kanya gato wewe nyene gwawe peti yangu banze ndabihagara ego sanja bana wambaye shati ndavyi ariko kibabaje nukata na 5 ufise mu mufuko we na 5 we hari Tom Seono hejeje uraheruka kuzi nanabi jewe miliyoni yoni nkaba bandi wewe haje umutongoje bikanga naco ndagutera ikofi ryo muri Wasafi peti yangu juja ayi urumva ubunyana natwe ubunyana tubwebwe natwe jana cyane mutongoza cyane mukwemeza acabashiri wacu cyane mugucana dahi wewe jana wa ingo aho hashiri jewe ndashira iyi telefone akubareza none waji washira kirihe irihe washira kigiki turakubita regrage mu mazi manza kurabura hama umviriza ako genda hama nawe utamutongoza aho gafone cyane gatwara urabona da warazi bigo byanje kwani nane ndakuzi none ntari yakobo nyene okay sawa duce bigiki ako ga telefone ntaje okay nawe tushira kwiki bugiti tushira kurinda kuyumviye kuko ibintu bya byose ni by'ubusuma nanje shira kwiki sawa ombenda kubwira jo nangiyo telefone ndayikurira iki uyinda wewe jewe ndamubwira ibiguzi wanje urumva akujya mukobwa yemeje ndamubwira ibiguzi wanje n'amahera ntumeshe takwamara kuraje uranyegera punguta mudomo kuraje sawa kuraje genda sinze kubona uko impuzu ngo umwereke ifua kuko ni wamwereke ifua abakobwa bakunda abagangutse kuraje punguza umunwa ndiko ndaraba uve iri kuraka umuriro ku matara ujya amakofi ya limitere sawa iryo tabi munywa mutari gabanije Esa. Ama Jenny twa Joelle. Nkabamba ikiriri. Mbikiriri ariko naenda kubonye vraiment ndabona umukobwa mwiza wo murabirizi birangomba ko nakuvugisha. Ndabona umukobwa mwiza utagaze. Kiriri. Uganda kumva mu bandanye. Singomba naho guma ntacu jewe nagomba kubwiza njewe nyemeye tikayaga ukacu nkuze naco ndagukura mu buzima hamusigara mu hagati bujya kwigwa ndakubaza ubona mpangitse cyane ubona nyene bufasha bwiwa uravyibushe mu guvyibushe porepo rero cuvyibo hamwe mu kwica ugaruze nyine kubatembere ngukunda uri mu mafaranga bakubwiye yuko amafaranga ariyo agira atereta bakubwiye ko amafaranga ariyo rukundo none wajya ku muhungu w'umukene kandi je n'ubu tuca tuva ngaha duhanye randevu yuko nja ndagusohokana ndakugurira inkoko watsimisha ahubwo rabo kuzimura ko watsimiye si vyiza ahubwo wari kumana agatebe tukicara tukayaha inzira yakuzanye urayizi abasubiraho utahibanyire n'ahandi ho bitabaye ndahamagara abantu bazokusura basi mukobwa mwiza nkawe ndazikundanye na je ntiho guhonza umviriza ndakubwiye ikintu kimwe nakwiyana nakubwiye sohokera ngaho ugenda
basi. Ibyo ndiko ndavuga sikirundi cyumvikana. Keke basi. Neza kasi. Kino kiri hai. Zdali. Kwa ni kamenya washo yani kutoshore. Yagenze gute? Yagenze gute nyene duhanye radio. Nibi. Ibi byandabikuye. None kamusugumye byagenze. Ege ari system na bana mwere kutujede. Oh, weho. Woni nibyo uri imbavu. Umunwa punguza mdomo. We nibyo uri imbavu. Aza yazivuye. Jawe. Ahuye nuko ndumukanga atari kunshobo. Oyegenda nutangara ngoma ndakwereka action hanyene. Ndakwereka Barack Obama ari karatonga. Mananje yo telefone ndayifata. Kuyemeza kwawe. Ndatu ndabaho ngiye kubera kati. Genda. Urabe wereka ntuzi kugenda hari ingendo bitwa style pop aba boss tumenyana Ipo? Ugenda gushaka. Niwe yako. Ni jewe. Nariko ndarengana ndakubona. Wamenye no mu rubirizi gute. Oya naje gutemberera mugenzi ndakubonye ndavuga ati kijya gihagaze cicaye hajya prema kirangitse kubihaha uretse nipfuza kubona Imana yawe nipfuza kubona. Oh my god. Mara ndaba n'amakomedi yawe. Urakurikirana ariko nibaze kuho rushira ko abone na subscribe. Okay, urumva rero mukobwa je nakuravye vraiment cyane nifuza ko no kugira my honey, my city, my toilet, my kitchen, my sapia. Yo baby ndakugira gute agakisi yo Obama la vie nikura nifuza kubona n'ukuri yo vraiment nukuri mukobwa vraiment ndikunda kuraba ndabona ntacu ubuze ukeneye ababosi nka jewe sivyo je mutayere w'impuzu Mundu kuno nzare ndiko ndaraba amakomedi yawe ndatwenga nkumva menga yo vraiment uri kuratwenga birakubera kubera ukunda kuraba ibya Elmix wabuze umuntu gacuca ko kuraba yo twenga nurira nushavura umuku Nichenda kukundira n'ukuri yo ndabona ubayishiri wanje wontwenza ukanyibagiza abantu bapfa baje bose kimwe nagutumbereye kubera nagushimye vraiment. Merci beaucoup. Okay, witwa gute? Nitwa Dada. Dadu. Okay, abamari babo bamare mari. Hanyuma Dadu, vraiment byiza guhura nawe, sibyo? Hanyuma nanimba mbagende nzi ko tuzosubira kubonana. Oya ahubwo ndaguherekeza ndogeze hariya kwibarabara kugira buri muntu wese mbona yuko ndi kumwe na Yakobo. Yo, ufise amaso nk'ay'ingurube baby. Vraiment ufise amaso nk'ay'ingurube rajoye. Ingurube. Akabenzi. Okay, warumvute rero ndaguherekeza
ndakugeze hariya. Oya nta kibazo vema icyo kintu cyiyumvire wacyerejwe yo amaguru nk'ibinono by'inka papa Sure. Avure muri mwiza ndi kumwe n'umwana baravuga ati ujya mutema arakaze kuruta Natasha rero ndiko ndakuraba ndikure nibagije yuko wonze nka Miss Erika bari kumurutubu Uri kuranda pa birenze. ego kabisa vrema oya si kugutapa ikiza kirivuga abamayi babo bakamama sibyo hari abamayi babo bafise imishatsi nk'imizi y'ibitunguru ndabana nkariya gice hariya Uri mwana mwiza. ni sama yo Eka telefoni ka. Nta kimwe gandishowe. icyo si iwanjye Sheri kigenda. ni sama imadara pale yangu